myandi majambo ibintu umuntu aronka umwanya muto mukaza akora keshi ntibihindura ubuzima bwiwe keshi bituma nimwe byo kwitanga kubaho survivre mugabo ma affaire amadiri afata 10 20 15 5 ku bintu bimwe 5 ni mike mu bintu by'ama projet manini aya madiri yose keshi ni yahindura ubuzima bw'abantu. If you build well. Ndabahaye ikaze Yambu mwaramutse mwiriwe bivanye n'udukurikirana aherereye nizere ko mugowe neza aho muri natwe aho turi turashima Imana muri kumwe na umukunzi Katia Benita mu kiganiro icanzo cy'iterambere aho twama turi kumwe n'umuyobozi mukuru wa BMBC reka ndamuramutse. Urakoze cyane Katia murakoze gusaba kuntumira kandi mu kiganiro icanzo cy'iterambere gikangurira abarundi ku batarakanguka kuko barahari beshinga batarakanguka ukora amako mu mpuzu mwese aherereye mu byo ashoboye akiteza imbere. Urakoze bandanya ndabatumira kandi gukora subscribe canke s'abonner kuri YouTube yacu aho dukora ibi biganiro biragaruka ikibiriraho kugira ngo mu bibandanye bibakangurira. Ndabatumira kandi kuraba ikiganiro kuva ku ntangushika kuherezo kugira ngo wumve ubutumwa nyabwo. Ushobora kubona gace gusa ntikakubake aho kuravya ikiganiro cyose ukumva ubutumwa mbega nyezina bashaka kuvuga kuki bashaka gushika kuki. Uyu munsi rero muti tuvugana kuki no musi tuvugana ku ijambo ryo kurindira. Mbega ikintu cyose kigenda neza bisaba kurindira canke ikiza gukunda gishoboka kare biva mu nzira kare mubuze kwiki. Wasubiyemo ikibazo kivuga giti ikintu cyose kigenda neza gisaba kurindira. Mbega ari nka projet ndende ari nka projet vuga ati nko kubaka nk'amazu nka 10 byotwara nk'umwaka byotwara nk'imyaka nagutahuye no kuvuga afere zose z'ijambo zirimo inyungu nyinshi zitwara umwanya munini bitumwe no kubura uburyo. Hanyuma afere zose zitwara ibintu umuntu ashaka kuronka rero ko afere zitwara umwanya munini zunguka bike. Yego rero nibaza ko je novuga ko no kuvuga ibintu byose umuntu abona bishobora kumuha resultat mu mezi abiri keje atari komisiyo atari nk'abajya ama komisiyo atari nk'abantu bivye amahera canke bahawe nk'ama barazwe nk'ibintu n'abavyeyi babo abandi bantu bose baronka ibintu babikoreye ivyo baronka mwanya muto bari bike ibintu byose wakoreye business bashinze imirima warimye impene woroye inkwavu wagize nte inyunguro nka mu mezi abiri za marinke turimvikana ariko business hafi nka zose uyikoze diza iba yahinduye ubuzima bwawe. Myandi majambo ibintu umuntu aronka umwanya muto mukaza akora keshi ntibihindura ubuzima bwiwe keshi bituma nimwe byo kwitanga kubaho survivre mugabo ma affaire amadiri afata 10 20 15 5 ku bintu bimwe 5 ni mike mu bintu by'ama projet manini aya madiri yose keshi ni yahindura ubuzima bw'abantu. Ariko hari ikiganiro tuzi gukora nako uvuga yuko hariho citwa guplanifya none umugambi wa planifwe wateguwe hama hakaba na budgetisation uvuga akaba hari uburyo ugati uburyo buzotwara ya ukafise uburyo bukwiriye gute uyu mugambi umva gute ico gikorwa coca kimara igihe kireke kandi uburyo buhari umwanya uhari abakozi bahari reka aho dufatire nko ku bintu bikorwa n'aboko wenga uri kunyagisha nko mumesha makuru wewe kandi uriwe urumva wenga uri kunyagisha nkumesha makuru nuri kunyagisha dufate nka jewe nk'umu manager nofita ariko ndane mu bintu by'imigambi dufate menyere ibintu gushinga imigambi kubera iki kubera urabona muri cyo rubajije yego hariho ibintu bita investissement hakaba ibintu bita chiffre d'affaires hakaba ibintu bita retour sur investissement turi kumwe hakaba ibintu bita retour sur investissement ni nk'ama project gira hindure ubuzima bw'abanyeneyo
imigambi kugira ngo ama entreprise ahindure ubuzima bw'abanyeneyo ni nkaho abanyene kugira ama entreprise keshi babagize cyo bita retour sur investissement hamwe mvuga ati nungutse je peux voyager je peux faire quoi rero nshaka gukora izine igahera mu mwaka cyangwa 2 cyangwa 3 mugabo kugira ngo uzudandaze urihe ibanki yagwaha amahera canke ahantu bakweka agatahe wahasubiza ya mafaranga bitwara imyaka nka 10 birumvikana bitwara imyaka nka 10 je niko maze kubona ndakurikana ivyo abantrepreneur bavuga mu bindi bihugu les projets nyinshi d'investissement muri diza ziba zagize zatumye nyene zo yunguka aruhuka kirumvikana rero ibindi byose umuntu aronka urumva zibari agashahara gaciriritse kuko n'abantrepreneur uri ukora muri societe iri kwirembesisa keshi n'iguhemba amahera menshi kuko ntibiradandaza muri ko muragisho bita investment gushanga umutahe gushora imitahe mu bintu binaka kugira muze munguke rero je cyo novuga ibintu byane bishaka gutuma umuntu aronka amera n'ingoga sote n'abantu bivye amafaranga canke n'abantu bariye commission canke n'abantu babirazwe kandi bajya nabo donc ivyo nibishaka kuri mate bari vyabo uravyumva mugabo bajya abantu bayihamira ba entrepreneur badandaza barima borora bahingura project zizana inyungu zimaze imyaka myinshi nico gituma twavuze yuko abantu badafise patience badatera imbere nabo bantu yo dusanga afise imodoka agenderamo n'inzu abamo mugo ntashaka kuba kuronka ibintu byinshi yosangira n'abantu benshi ngo twe dusanga turi nk'igihumbi nga kubera iki umva urushe uvuga ati oya nukuri ndarindiriye imyaka 2 ukavuga ati ibintu nabyamvetejemo uburyo bwinshi vuba mpamwe ugasanga nta nide n'ijya bank ubifise ahubwo ukavuga ati none ko bitanzanira novuga umusaruro mushobore kuronka nanje basimvuga nti ndigejeje aha iyo myaka 10 ikaza oye uri gukora akazi utahamagariwe ntuburi umu entrepreneur kuko umu entrepreneur ni mu mutima ni état d'esprit ni muhamagaro tuge nk'ivyo ntizigira bidushikira turi mu ntambara tugwana mbese tutanabizi umenga ibintu bakuroze uri kurakora akazi kawe ide kuvuga ngo nduhuke twaramaze kwiyakira cyambo cy'ababandi uvuga ati je une équipe itimwe muri BMBC gukingira ko namwe turabatuma mukadukingira ibintu tubatumye sivyo nka muri televiziyo murakora ibintu byinshi mukabaza abantu bagafasha abarundi gutahura nabiriya abandi mukorana bakora muri bisata bikora ibindi nabo nyene baturatumye nanje mu vyonje je nk'umushefu Imana baduhaye ubushobozi bwo kuda twarira hejuru nkora nitekaniye hagize nikigenda nabi ndakirindira mu buryo berezo nabure sivyo mugabo umaze kumva rero udafise iyo patience aho ucuvuga ati nturu ba entrepreneur umaze kumva hagati mutima ngo unzokunka ryari kandi kuko business bashaka kugenda neza mugabo ntubone inyungu erega umuntu ashaka kudanza neza mugabo ntabone inyungu mugabo kubera umu entrepreneur abona ibintu abandi batabona we akabona igihazoro nk'iyo muri diza muri 5 udefise gosho direbo kuzurabona ukuntu uzokunguka n'ibintu uzotegwa kugira unguke tine pa entrepreneur ntiwidoge cyusedera mu kazi uze gukora ikindi kintu urakoze yego murakoze cyane mbega kugira ngo umuntu gwati ico mutuma rinda canka rindira avuga nti ndabizi nubwo bimeze uko ni igiki gikomeza umuntu ni nkabijyanye no reje uvuga ati ubabagiye muri domaine tari yiwawe ubahujije no bwa vocation turabivuga abantu benshi ntibitahura yego ivyo ko abantrepreneur kandi batandukanye nka je hanini mvuga ko abantrepreneur bagomba kwijya bayikaseko sivyo hari abantrepreneur baja muri retraite kacavuga ati je ndafise narasavye deni rya 200 millions 500 millions ngo mangira entreprise nibesheho urumva azafise umutahe akene gusa itimu ijeri ivyo bintu ntakeneye kuba afise imihamagara nkuko ndabivuga jewe turi kumwe hariho aba entrepreneur bashobora kuyandita mu banki bigakunda bagakoresha bagatanguza imitahe nabo nyine ntibakeneye cyane gushingira gusa kuri vocation nabo nyine amahera ashobora kubakorera ibintu byinshi bagashanga amatimu nibatumye no mu nama bikagenda neza mugabo nkuba hariho ibintu bidakunda utabihamagariwe atari umuhamagaro ukubiramo ntushobora kuba umu entrepreneur w'umujene udafise iyo patience kuko uhura n'ibintu utoshobora kwigira wihanganira hamwe woba wifuza izo nyungu zihuta wifuza koroherwa wifuza kubona resultat uravyumva
kuko bisaba gukora ibintu nyanya uravyo uko umuntu wavuze ushinga societe mu myaka 2 kabitanze inyungu canke heje kugira wewe arayikora muri deza akatanga kugurisha ariko nka BM twaye basa imyaka 10 itubeshejeho gusa atabintu byinshi urumva n'inkuto turashayubaka mu gihe hari abandi batangura ama entreprise imitaye dufise bayifise urumva rero nugutahura ubonye udafise patience tu n'es pas entrepreneur nukuri ntuburiwe hanyuma ikindi kintu novuga muri ivyo ni nagatima ko gushaka kwemeza abantu hari abantu bakunda kwemeza abantu wambonye wambonye ko ndi entrepreneur je wambonye ko nanje wabonye imodoka ngenderamo wabonye ko je ntiramira ku kabari kwa naka je akadahamagara abagenzi ngo mbe hajya ngo wengu teramira hega hewe jengo ningaje jengo ningaye kiri cyangwa no kuri beach ngo nongo dimanche ngo je ntiramira ngo umva ngo vraiment unyaga n'abagenzi muri quartier harashusha muri quartier ngo harashusha ngo bango avyumva woshaka kuba mu entrepreneur bamwe nakubwira batanguza imitahe y'amabanki canke babirazo canke babigize iki mugo nta mujene entrepreneur yayikase ko ivyo yobigira kuko numeno un combat de tous les jours samahera kora nama strategy dukoresha ubwenge ni hamwe nigeze kwandika ni yabo muhanganye yibazo bije ari vyinshi ucukoresha ubwenge hari gusanga atana mahera ukeneye twege nitudepanda ku mahera mu bisanzwe dukoresha ubwenge mwege mwe tukabigije gukora ibintu manje kuvyumvira kuko ivyo birusha inyungu gushira amahera mu bintu rero ni ivyo hanyuma hari ikindi kintu novuga gituma inyungu ziza zitevye urabona umuntu agiye muri banki ugiye kurondera 200 millions hajya kurigisha sinzi abantu kunabide bashaka bakwakira imbere bwa mbere bagashaka peut-être no mu chambre VIP canke ravyo mugose yo usoko bwa mbere nutangwa agiye kukorotera 1 million gusohoka kubera mu manza gira checking y'imifuko y'amafaranga kubera 500 million mukanza guharura amafaranga wewe usohoka waje gutora make urasohoka bwa mbere kubera naco twaye nta kintu waje gutora mu banki dutuvanga twirasiyo uravyumva nkuko umuntu aje gutora amafaranga mu banki kugura imodoka no kugura itongo no kugira iki uwo muntu baramuceza kwera banza bisaba umwanya munini turi kumwe nakarokerekana rero ko igihe cyose umuntu akondera inyungu nyinshi bisaba umwanya munini nkubu uyo ugiye muri banki gusaba credit ya 10 million we ushaka kuyironka nko mu munsi umwe mugusa credit ya 10 miliyari ntibikunda kirumvikana we adoyirindira amezi kandi fate bayimwemereye kandi atacacabuze mugabo iyo dossier abafata ingingo canke aba partenaire iyo dossier isinyakwa n'abantu benshi umuguma mubona igituma umuntu yihuta tatunga kuko ibintu byinshi nishaka kuza byocaye nyene aho kuri amahera n'amasenatira akene akora menshi gusumvye gukora utora 100 no muri entreprise wihuse ntutera imbere no mu bintu wihuse ntutera imbere kuko irara tekinike nka twege ngaha mu dukora abakozi byo bakora tubanza kubigisha kwera usanga bitari ngaha mu gihugu kugira wigisha abakozi ugira ikibazo bakora ibintu vyiza sapra des années nk'uko tubaka ibigwati twete mu naka 10 twubaka mu dukartier inzu zibiri imwe hariya kwa naka tuko tubaka uburari jana bwa muri kanda kimwe uburara majana gahe mu kanda kimwe si ibintu bikunda kubikora rero udafashe ya myaka ndakubwira wase kubitimbira ko unyungu ushikira nizibe zo kugura imodoka no kugura inzu nta kintu cyo guhakaze abantu uzoshikako nta kintu kunga je urumva no entrepreneur je mafiyete suko ngendera mu bihinda suko mba mu bigirane iyo mbonye l'entreprise yaduhuje twagira team nkaba mfise abo dukorana turamukanya mu gitondo tugirane ravyo c'est une richesse inestimable pour moi ravyo aba entrepreneur batagira confiance rero batagira plutôt patience uzosanga ari babandi bamwe bihuta uzosanga ari abantu batarinda keshi barondera ibintu byabo gusa usanga n'umuryango wiwe n'umwana muri famille wabo kubera onkere we muri entreprise yewe ntiyabona kure
ntanataje amuha usanga afise umukozi umwe mugabo uri mu entrepreneur ufise patience urashaka gukora ikintu ugatanga akazi ugatanga abagira za stage urabyumva ukubaka ibintu abantu benshi bakabeshaho n'ibintu by'isosiyete ugasanga mbere umenga societe kuko urumva ibintu bimaze gukura ntibisaba kuba ivyo umuntu umwe on peut pas construire un empire uri umuntu umwe rero urabona pourquoi il faut qu'on ait patience quand il veut réussir muri entrepreneuriat ukabona kure hanyuma urumva ucona kandi bimwe navuga ko mu entrepreneur kwa ari umuntu akundana ariyumvira ibintu binini gushika hamwe araba abazo bari kumwe akiyumvira abandi ntaguma yumvira ngo je ngo nzofise ngo V8 ivyo bimaze iki sivyo ntategivye ko bira mugabo uraraba uti me collaborateur nimba je ugiye nava nkaje ndumulimiro sivyo nivira ruguru jigihe naza none igihe naza nta muntu umwe muri famille nashaka kuronka afise ordinateur nibira ahantu nkuri stage n'imprime ibintu banye ukuntu babika impapuro nkavuga nti jewe rero monseruma ni yuko nkora ibishoboka by'umuntu ashaka gukora arivyo kugira ngo nanje ntihagire umwana wiwacu wo muri famille uwo twakoranye azobora hagira na stage abadu basange twarabiteguye rero nico kitwanima rero ufise nizo ide zo kunda abandi bantu zo kutiraba ucugira inguvu nyinshi nico gituma navuze nta bantu bingumye ntibigera batera imbere wiyumvira wewe nyene ucukora ibikorwa bike bihwanye n'umuntu umwe peut-être n'umuryango umwe hari n'ababingumye bakarenza hamwe n'abana babo babibagira umuntu akaryoherwa ko afise imodoka abana biwe atakazi bazoronka kandi yagashaka gukreya ngaha muri Afrika birakunda bashaka gukreya akazi kandi kakabaho nuko urakoze ego numva rakajambo ko gusozera ko vyose vyavuzwe muri make ariko hari akajambo gati agasuni karugi kubyo gashobora kuba na source de motivation y'umuntu ari we wese yagati numvise ibi nibi mugabo ico no kwishimikiza kugira ngo nshobore kugira uyo mutima urinda kugira ngo nshobore kurindira utenya gushika naho umugambi wanje uzoranguka akajambo ngene gwako nta muntu ashobora kubaka ikintu gihambaye mu mwanya muto jamais inyoye nk'umuvinyu usanga ari societe yakoze n'umufaransa w'umutama nko muri 1500 abana bayo biwe bakaba ariko aribo babanaje bayikora donc societe peut-être nka 500 je rero nkamo mon conseil ku bantu b'abarundi ba entrepreneur abifuza kuba ba entrepreneur abategetsi baje kwigisha abantu ikuntu bobaho ibintu byose umuntu ashikira mwanya muto swati abayaberose mu ntombero mbi abayabirazwe canke abari komisiyo yari ibintu byose mwifuza gushikira iyo ari ibintu biboneka mu bihe umwanya hanyuma mufise ikibazo muri ivyo marabizi ko nabivuze uri mu entrepreneur ukabona uriko uragira amaserere menshi nako toshagira amaese l'entrepreneur umva n'umuntu akereye akazi akereye ibintu bishasha tumadukire bishasha mugabo twege butwasha ngo precision iruta iyo twatanguranye kubera experience wumva bikugora biriko biranka kurindira ukabona mugabo uraciye ubwenge ukabona urafise urabangutse urashobora kudusaba impanuro tingomba ufashe ndonko ukuntu no tobo wamene nshobore gustabiliza mon entreprise kinubikana hanyuma dutere imbere rimwe urakoze ego murakoze cyane shime namwe bose mwadukurikiranye kuri BMBC Broadcasting nizere yuko muzokwama mwadukurikiranye ko mwama mubikora ahasigaye ni mu kiganiro cyacu gikurikira na butaha urakoze